Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Usomye muri Bibiliya zacu turaza gusoma imirongo imwe nshaka kubaganiriza ko uno munsi kugira ngo twigire hamwe kuri rino jambo. Ndaza gukoresha cyane ijambo rivuga imbohe canke abagurano. Ku bantu bo mu gisagara mutaba mumenyereye iryo jambo abagurano ni naba esclave. Abagurano ni aba esclaves, siko abagurano niryo jambo ushaka gukoresha uno munsi ngo tugige ko Bibiliya ifise uburyo bwinshi bwo kutubwira ico turi co muri Kristo Yesu. Ariko uno munsi muri kino gitondo iri jambo nshaka kuvuga muri uyu mutima canke kuri kino ciyumviro Paulo yagiye avuga ko kandi yavuze ko ahantu henshi. Ariko ndashaka kuvuga ngo hariho amajambo canke amaterme amwe afise ivyo atwigisha muri kahise canke mu buzima bwa misi yose bw'isi. Hariho uburorero bumwe bushobora kutwigisha, naho uburorero kenshi butama buvuga ukuri 100% mu bintu byose. Ariko hariho uburorero bwo mu ijambo ry'Imana bwo muri Bibiliya butwigisha cyane bukadufasha kumenya ico turico. Iri jambo kuba abagurano canke kuba aba esclave ni jambo uko turizi ni turizi neza, turizi nabi. Ariko kandi ikintu ntahura iyo mugakiza iri jambo turisobanukiwe tukaryumva insobanuro yaryo nico Yesu yakoze kitugira kuba abagurano biwe. Iri jambo riradufasha. Ikintu nagiye mbona mu buzima bw'agakiza nuko abakristu benshi barashobora gukizwa ariko bakagira urugendo rubi mu gakiza, kandi bakagira urugendo n'ukuri rutaryoshe bihagaze yuko hari ibintu bimwe mu rugendo rwabo rw'agakiza batatahuye neza. Uyu munsi canke mu buzima bwawe bw'agakiza ni watahura iri jambo, ni watahura icaye co kuba imbohe ya Kristo, uzogenda ubona yuko ivyo mupfa n'Imana bizoba bikeya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka iyi hotuhu muyimpindukirize gatoya. Iyi hotuhu iri ngaho imbere yanje muyimpindukirize indabe hano hantu. Muzogenda mubona yuko ingoranye nyinshi tugira mu kudatahura neza ivy'Imana canke mu kugira ibibazo mu buzima bwacu bw'impwemu. Hariho ibibazo tugira mu gakiza bivanye nuko tudatahura neza ico turico. Uyu munsi ndagomba kubibutsa abo turibo, ndashaka kubibutsa ico turico, ndashaka kubibutsa ico kuba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza vyatugize. Usobanukiwe neza ico wagizwe biraguha amahirwe yo gutambukana neza n'Imana. Ariko iyo udasobanukiwe neza ico wagizwe utambukana n'Imana, ariko quelque part hari ahantu uri mwihiganwa cyangwa uri muri competition n'Imana. Iri jambo rero ndarisenga kugira ngo Imana iriguhe gutahura no munsi. Mpera mu Bikorinto ba mbere igice 7 ku murongo wa 17. Abikorinto ba mbere igice 7 ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 23. Inge mikro ya Fisto ntiyuguruye please. Diseti indwi guhera 17 kugeza kuri 23. Ariko gusa uko umwami wacu yagabiye umuntu wese kandi uko Imana yamuhamagaye abe ariko amera, niko ngera mu mashengero yose. Mbega hari umuntu yahamagawe yarakebwe, ntagacike nk'utakebwe. Hari umuntu yahamagawe atakebwe,
ntagakebwe. Gukebwa ntaco kumaze no kudakebwa ntaco kumaze, ariko ikigira ico kimaze ni ukwitondera ivyagezwe n'Imana. Umuntu wese uko yari ari mwihamagarwa ryiwe abigumemwo. Uhamagawe uri umugurano ntibikubabaze, ariko namba bishoboka kucika uwidegemvya ubihitemwo. Uwahamagawe n'umwami wacu ari umugurano aba acise uwidegemvya acunguwe n'umwami, niko uwahamagawe n'umwami ari uwidegemvya aba acitse umugurano wa Kristo. Amina. Haleluya. Mpagaze ku murongo wa 19 canke ku murongo wa 20, aravuga ngo umwe wese agume uko yari ameze igihe yahamagagwa. Murongo wa 21, wahamagawe ari umugurano ntibigutere guhagarika umutima, ariko nimba ushobora kuba widegemvya ubu widegemvya. Murongo wa 22, kuko umugurano yahamagawe n'umwami acika uwubohotse, kandi agacika uwubohowe n'umwami. Nuko kandi uwidegemvya yari asanzwe yidegemvya agahamagagwa, uwo nawe acika umugurano wa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Paulo yari karerekana kuko hari ikibazo, hari abantu bakijijwe muri iki gihe, ariko bamaze gukizwa, bamwe barabakijijwe bavuye mu muryango w'abayuda, bari barakebwe ku mubiri, abandi bakaba bari abanyamahanga. Haba ikibazo kuko bamwe bumva yuko kubera bakijijwe hari ica gakiza kagomba guca gahindura mu buzima bwabo. Abayuda bakavuga yuko abanyamahanga bakijijwe kugira ngo biboneke ko bacitse ab'Imana bagomba gukebwa. Habaho intambamyi n'intambara z'uko abantu bagomba gufata ngo agakiza kababayeko bagashushanye n'ibibabako ku mubiri kugira ngo vyemeze ko bakijijwe. Paulo agerageza kuzana umuco aha hantu kugira ngo agerageze kubereka yuko agakiza bahawe bamaze kuronka katagomba kwemezwa n'ibikozwe ku mubiri w'umuntu, ariko ubwavyo gukizwa no kwizera Yesu Kristo birihagije, atakirinze guhinduka haba mu mubiri canke haba muri statu yawe, mu vyo ukora n'ivyo usanzwe ubayemo. Aha rero Paulo atwigisha ikintu gikomeye, yerekana ati nimba hari waraboshwe, niko avuga guhera ku murongo wa 19, siko naho ntawugaruka ko twawurenganya. Aravuga ati nimba wari ukijijwe canke nimba ukijijwe wahora uri imbohe ukaba uri umu esclave, nivyashoboka yuko sobuja akurekura, nivyashoboka yuko sobuja guha umwidegemvyo ukaja mu buzima bw'umwidegemvyo, ndakwinginze ngo ako karyo ugafate ntugahebe, kuko uzobwiriwe neza. Profites-en, sois libre, kuko ari vyiza kuba widegemvya ukava munsi y'ingoyi z'umuntu, ukava munsi y'ubuja n'ubutegetsi bubi bw'umuntu. Nimba bishobotse ugahabwa umwidegemvyo, idegemvye. Ariko kandi yongera aravuga ati ariko kandi nubwo vyoba bishitse ntubohogwe, ariko ukabura umuja. Ntutangure kwibaza ngo none kubera iki nakijijwe hama nkaba nkiri umuja w'umuntu canke nkaba nkiri imbohe y'umuntu kandi narakijijwe. Kuba ukiri imbohe ya sobuja wo mu buryo bwo mu mubiri ntibikugira imbohe, kuko asangwa jewe naraguhamagaye ukaba waranyizeye. Abanyizeye bose bacitse abidegemvya, abanyizeye bose bacika abahawe umwidegemvyo, naho mu buryo bwo mu mubiri wowe ukiri imbohe ya sobuja. Paulo rero atangura kuremesha abari barakijijwe muri ico gihe ariko bari bakirabaja, agerageza kubumvisha ngo si kubera mukirabaja n'imbohe z'abantu mutari abanje, ariko uwakijijwe wese yacitse uwubohotse. Bwana sifiwe sana. Ati kandi
n'abahora bakijijwe muri mwebwe, abahora ari babohotse muri mwebwe, badasanzwe ari imbohe z'abantu, ariko uyu munsi mukaba mukijijwe. Désormais kuko mukijijwe, mwari musanzwe mufise umwidegemvyo, ariko na mwebwe mucitse imbohe ya Kristo. So kuri bamwe bahora bitwa imbohe z'abantu, bacitse abidegemvya muri Kristo. Abandi bahora bari basanzwe bafise umwidegemvyo, baciye bacika imbohe za Kristo. Muriko muravyumva? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Iyi yari indemeshanyo ku muntu statut yiwe y'ubu esclave canke y'ukuba imbohe ibabaje, ariko akigishwa yuko kubwawe yamaze kwizera Yesu Kristo, ivyo bicika inkuru nziza, bikumenyesha ngo naho uboshwe n'abantu, ariko muri Kristo warahawe umwidegemvya, umutima wawe uridegemvya, impwemu yawe iridegemvya, nta rubanza ruri hagati ya wowe n'Imana, uri umuntu ari free, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu yanywanye n'Imana, uri udasanzwe naho ugifise iminyororo yo mu buryo mu mubiri. Hama twebwe na twebwe twakijijwe dusanzwe twidegemvya, tutari imbohe z'abantu, na twebwe tukabwira ngo namwege ko mumaze kwizera, désormais nubwo mwidegemvya ariko mucitse imbohe za Kristo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. So iyo tuvuze rero imbohe canke tuvuze umu esclave muri naturel, turazi yuko yaba ari umuntu ataburenganzira na bumwe agifise, ubuzima bwiwe buhamagariwe kubaha sebuja, nta kindi kintu ubuzima bwiwe bwashobora kubaho, kandi bene abo bantu baba ari imbohe z'abantu canke baba ari abagurano, bacika abantu b'abagurano ubuzima bwabo bwose, bari ivyaremwe vya sebuja, bagomba kubacira bugufi uko biri kose, babishaka batabishaka, n'abantu baba baratswe ubugombe bwabo, atabushake bwabo bukibaho, ubuzima bwabo bwose bwari ubwo kubaho munsi y'ubwo buja, munsi y'ubwo butegetsi bwa sebuja, ata kintu na kimwe bafise bashobora gukora nk'uko bagishaka. Kandi ikindi caranga abo bagurano nuko abo bantu baba bafise abo twita aba maître canke ba sebuja. Iyo uvuze umugurano utegerezwa guca uvuga na sebuja. Iyo uvuze umugurano uca wumva umuntu adafise possession canke adafise ubuzima bwiwe, ariko ari munsi y'ubutegetsi bw'uwundi muntu afise ubuzima bwiwe. Bari babibayemwo batabishaka, bafashwe ku nguvu, bakuwe mu miryango yabo, bafise ubuzima bubi, babayeho kubw'inyungu 100% ya sebuja, kandi mu buryo kenshi butari uburyo bwiza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo n'abantu batari bemerewe kwanka itegeko na rimwe. Igitegetswe cyose na sebuja bategezwa kugikora. Hama bari abantu bambuwe iciyumviro cabo, ata kintu na kimwe bashobora gukora uko bo babishaka, ngo yavyose mu gatondo ashaka kubikora uku, ariko ivyo yakora byose yagomba kubikora nk'uko sebuja avyiyumvira. Usomye rero akavuga ngo ku murongo wa 23, akavuga ngo nuko rero mwebwe mwacunguwe igiciro canke ikiguzi gikomeye, ntimusubire kuba imbohe z'abantu, ntimusubire kuba abagurano b'abantu, kuko mwaguzwe canke mwacungujwe igiciro gikomeye. Aha Paulo ariko ashira mu gaciro ico Yesu yakoze ku buzima, kugira ngo ubuzima bwacu bubohoke, igihe natwebwe twari tukiri imbohe, tuboshwe n'ivyaha, tuboshwe na kameremere zacu, tuboshwe n'ingeso, tuboshwe n'ibirongora abandi bantu bose bo mu gihe cacu. Igihe twari tukiboshwe, Yesu amaze kutubabarira tukamuhishurirwa ngo nuko ngo namwe mwiyubare, kuko mwaguzwe igiciro gikomeye, ntimugasubire kuba abagurano canke imbohe z'abantu. Paulo ariko arashira mu gaciro umwidegemvyo twahawe muri Kristo Yesu, yerekana ingene umwidegemvyo twahawe muri Kristo Yesu ari uw'agatangaza, ari umwidegemvyo twahawe ku kiguzi
c'amaraso adasanzwe, ati kubw'ivyo vyoba bibabajwe mumaze gucungurwa n'igiciro kinini yakingana gutyo, musubiye kandi gucika imbohe z'umuntu. Usomye mu Baroma igice ca 6 niho nshaka gushimikirako cane. Bona sifuye sana. Ndashaka kubona abantu no munsi muri kino gitondo bari ngaha bavuga ngo narabohowe na Kristo. Haleluya. N'ikiguzi gikomeye c'amaraso adasanzwe. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo mwe mwacitse abidegemvya. Nukuvuga ngo mwacitse abidegemvya ku bindi bintu byose byabategeka, ariko mwacitse imbohe za Kristo. Usomye mu Baroma igice ca 6 ku murongo wa 16, ntimuzi yuko shobuja mwihaye kuba abagurano bo kumwumvira, murabagurano b'uwo mwumvira uwo. Namba murabagurano b'icaha kizana urupfu, canke abo kumvira Imana kuzana ukugororoka. Stop. Mbega ntimuzi yuko iyo mwihaye umuntu kugira ngo mumubere abagurano canke imbohe kugira ngo mumwumvire, mbega ntimuzi yuko ducika abagurano canke ducika abaja b'uwo twumvira, haba icaha kikadutwara mu rupfu canke haba kumvira bikadutwara mu kugororoka. Iyo nihaye ikintu cose nihaye mu buzima kugira ngo ndacumvire, ikintu cose mu buzima bwawe wahisemo kumvira, haba icaha haba kameremere kawe, kuko hariho abantu bahitamo kumvira umubiri wabo ico basaba. Umubiri wawe ugusavye kuyo uyu munsi uza kuryamana n'umukobwa, uyu munsi umubiri wawe ugusavye ko uza gutera amahane, ico kameremere kawe kagusaba, igihe cose uhisemwo kumvira kameremere kawe, ico wumvira ugicikira umuja, ico wumvira ugicikira umugurano. Yesu ashimwe cane. Nukuvuga rero ngo mu buzima bwacu twese uko twicaye ngaha turi imbohe z'ikintu kanaka. Nta muntu n'umwe ngaha muri kino gitondo atari imbohe y'ikintu ico arico cose. Ikizokwereka ingene uri imbohe, ikikugize imbohe, ikikugize umuja, nico wahisemo kumvira. Nukuvuga ngo mu yandi majambo, mu mpwemu turashobora kuba turi imbohe igihe icaha kiba muri twebwe, icaha kiniganira mu mibiri yacu. Igihe cose ngomba gukora ico umubiri wanje ushaka, igihe cose numvira icaha c'umubiri wanje nkakora icaha c'umubiri wanje kinsunitse gukora, ico gihe mu buryo bw'impwemu bisobanura ko jewe ndumuja, ndi imbohe, ndumugurano w'icaha. Kubera iki? Ncika umugurano w'ico nahisemo kumvira. Kandi iyo mu buzima bwanje nahisemo gukurikira Yesu, nkanka yuko umubiri wanje n'icaha kirongora ubuzima bwanje, ivyifuzo bibi biri mu buzima bwanje nkanka yuko bindongora, ariko nkifuza yuko Yesu ari wandongora. Ico gihe nahisemwo kumvira ubugombe bw'Imana. Ico gihe nimba nahisemo kumvira ubugombe bw'Imana, nacitse umugurano w'Imana, nacitse imbohe y'Imana, nacitse umuja w'Imana. Sobuja, uravyumva, wawe ari determine n'ico wewe wahisemo. Ndagomba kubagira ngo umumo wese muri mwebwe ategekwa n'ico yahisemo kukimutegeka. Ibijanye n'ikikuganza biri mu bintu Imana yaduhereyemwo uburenganzira. Tutarakizwa twari tubayeho uko dushaka, dukora ivyo dushaka. Imibiri yacu n'ibigezweho n'ivyo tubona ku bandi nivyo vyari databuja wacu. Ikintu cose nashaka gukora naragikora uko ndagishaka, kuko ico gihe icaha n'ikingera c'icaha nico cari ku ngoma, nico cari databuja wanje.
nanje nca ncika umuja. Nico gituma bamwe muri mwebwe mwari mufise ibintu vyinshi bibosha ubuzima bwanyu mudashobora kwiyambura kuko mwahisemo kuvyumvira bibacikira basobuja. Ariko tumaze gukizwa twarahinduye maître, twarahinduye boss, twarahinduye chief. Dutangura gusoma ijambo ry'Imana no kumva ubugombe bw'Imana, dutangura kwigisha ubuzima bwacu, dutangura kwemera kurongorwa na Mpwemu Yera kugira ngo tugendere munsi y'ubwo burongozi bushasha. Haleluya! Ubuzima bwacu buca bucika imbohe zo kugororoka, kuko ibihimbara Imana nivyo vyacitse ibiduhimbara. Tugenda tugwana intambara yo kugororoka no kumvira Imana kuko twarahinduye databuja. Aba esclave muri ngaha, amina. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. So Bibiliya rero atweretse ngo uko biri kose turi abagurano, turi abaja. Amina. Yesu ashimwe. Amen. Itandukaniro rihari ya mwebwe mwakijijwe n'abagurano twiga muri histoire, bari abagurano b'abantu canke bakababaja b'abantu. Itandukaniro rihari hagati ya twebwe nabo nuko bobo n'abagurano, bari abagurano ku nguvu. Muribuka ko abatugiza abaja mu bihugu vyo hanze baje kudutora, bamwe ngaha muri Afrika baraje kudutora bakadutwara ku nguvu. Abagurano bo mw'isi baba abagurano ku nguvu, babitegetswe batabishaka, bakuwe mu miryango, batwawe mu buryo bubi. Ariko twebwe abakijijwe turi aba esclave volontaire, turi abagurano babihisemwo. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Uno munsi ndaje kubashingira intahe ngo ndi umugurano, ndi umu esclave volontaire. Imana ntiyampohoteye, Imana ntiyamfashe ku nguvu, Imana ntiyaje kumvumbura ngo intware, Imana ntiyaje Imana ntiyamfashe ku izosi, Imana ntiyaje kuntora mu nzu yanje ngo intware ngo ingire ngo ndakugiza uwawe. Oya, narumvise inkuru nziza, numva ubutumwa bwiza, ndahitamo kumva urukundo rw'Imana no kwizera ico Yesu yankoreye, ndamwakira ndabishatse ndabikunze. Ndaje gucelebra uno munsi esclavage yanje na esclavage yawe we wakijijwe. Turi aba esclave bari volontaire, twarabishatse. Yesu ashimwe cyane. Ntitwahohotewe, ntitwagoberewe, ntitwabitegetswe, ariko twarabishatse. Hama turaza turishira munsi y'ubutegetsi bw'uyu mugabo yapfuye ku musaraba. Umumetre wacu, umutegetsi wacu yari ku musaraba, yambaye nabi, akengerewe, atawo mwita umwami, atawo mubona mw'icubahiro, adasa neza, adafise ishusho nziza. Ariko twebwe abahishuriwe turamuraba, wa wundi yari igitsitaza, wa wundi akengeretse, ariko mu maso y'Impwemu turamuraba, dusanga yikoreye ivyaha vyacu, yikoreye ubwambure bwacu, inkoni n'ivyaha vyacu nivyo yikoreye, nivyo yazize. Dusanga ahanywa igihano cacu, natwe twakira kugororoka kwiwe biciye mu guhishurirwa icakengerewe, igisuzuguritse gicika agakiza kacu. Hama turavuga ngo mwami turabaja bawe. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba abaja bari hano mumfashe gukomera amashyi uwo mwami yaducunguye. Aba esclave bari volontaire, aba esclave babishaka, abagurano bizanye, twaritanze. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Abandi bagurano ndiko ndababwira bafashwe ku nguvu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ikidutandukanye n'abandi bagurano canke abandi baja mw'isi nuko twebwe muri iyi forme ya esclavage nziza turimo yo muri Kristo Yesu. Abandi bagurano muribuka bari bakengeretse, bari basuzuguritse, nta muntu yababona ari abantu b'agaciro,
babanza kubumvisha yuko batari abantu nk'abandi, babanza kumvishwa yuko ari abantu bo ku yindi rang ikengeretse, isuzuguritse, badashobora gusangira na ba sebuja, badashobora gukina n'abana ba sebuja, bagayitse bakengeretse. Ariko muri ubu bwami bw'Imana nta kintu na kimwe kidutuma twisanta ko turi inferieur. Mu bwami bw'Imana ntitwigishwa yuko dukengeretse. Yesu tumaze kwinjira munsi y'ubutegetsi bwiwe ntatwigisha ko dukengeretse, ntatwigisha ko turi abantu badafise agaciro, ntaduhinja aziteye n'imigere, oya, ntatuvuga ko turi abantu batari fréquentable, no. Ahubwo ubu buja twinjiyemo buduha agaciro, niho hantu twimenyera, niho hantu tumenyera agaciro isi itaduha, niho hantu tumenyera agaciro ata muntu umwe yigeze ashobora kuduha mu buzima, niho hantu hatubwira ko turi abadasanzwe, ko dukunzwe, ko twaremwe mu buryo bw'igitangaza, yuko habuze gatoya ngo tungane n'Imana, yuko abamarayika, haleluya, bari inferieur yacu, ari abakozi bacu. Muri ubu buja nta complexe ya inferiorité, nta kintu kimanura, nta kitumanura kihari. Ariko muri ubu buja hari ibintu biduha agaciro, bikatwibutsa agaciro dufise muri Kristo Yesu, tukavuga ngo uri udasanzwe, yabitse izina ryawe mu kiganza ciwe, haleluya, nta wundi arizi, ariko ni izina riri special yakwise, haleluya, azotwambika. Turaba igiciro, ni ukuvuga ngo muri iyi forme ya esclavage turimo twikengera kandi nta kidukengera. Abaja, Bwana asifiwe sana. Ndashaka uno munsi mutahe muri convaincre ko muri abaja. Abaja, Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Amina. Iki kiradufasha. Iki nacone turumva ko twakiriwe. Haleluya. Dufise boss mwiza, maître wacu ni mwiza, aratwitwararika, aradukunda, araduswanya, aratukomeza, atuvanamo ikintu ciza. Mwese muri mu rugendo rwo kuvamo ikintu ciza, mwese muri mu rugendo rwo kuvanamo ikintu ciza. Yesu ashimwe. Ntitwinjiye mu bwami bw'Imana ngo duhombe ducike babi, ariko twinjira mu bwami bw'Imana tugacika meilleur kurukusha uko twari dusanzwe tumeze. Bwana asifiwe sana. Usomye ku murongo rero wa 17 muri iyo passage nyene. Ariko Imana ishimwe yuko naho mwari abagurano b'icaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. 18. Kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mujakarire ukugororoka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tumaze kuba muri kahise twarabaja b'icaha, ubu unya mwaremeye mubishatse. Mu Gifaransa bavuze ngo vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Nukuvuga ngo tubishatse twarahisemo nkuko twavyigishijwe kuba abaja canke abagurano b'ivyo kugororoka. Tumaze kumva ubutumwa bwiza, abantu b'Imana, ndagomba kubabwira ngo ntimukaba abakristo bari complex. Mwibuke uko ni mwebwe mwahisemo kumvira. Hari igihe ugenda mu bantu badakijijwe rimwe ukumva umengo urafise n'isoni zo kuvuga ivyo wagiyemo. Ariko mwibutse yuko nous avons obéi volontairement à la règle. Twarahisemo kumvira. Nta muntu yaduforsheje. Iyi nzira urimo ni wowe wayihisemo. Umaze kuba wararambiwe no kuba umuja w'icaha, hageze ahantu uravuga uti désormais ndagiye kumvira Imana. Ivyo nigishijwe ngiye kubibamo, kuko nacunguwe nkakuragwa mu caha. Uyu munsi ncitse, uyu munsi mpisemo kuba esclave wa justice, umugurano wo kugororoka. Navuye muri forme imwe yo kuganzwa ninjira mu yindi forme igira kabiri yo kuganzwa. Kugira ngo mve muri iyi ya mbere, Yesu yabanje gukora igikorwa cyo kuncungura, arambohora iminyororo yamfatanya n'icaha, aragira divorce y'iyi mariage yamfatanya n'ubuzima bw'icaha. Yesu araza arakora operation ankura muri ubu buzima. Amaze kunkura muri ubu buzima ntiyashize muri zone neutre. Amaze kunkura muri ubu buzima yanzanye kugira ngo mbe esclave wa justice.
maze uko ndushiriza kwigishwa nkagenda nigishwa kobeyisa à la règle. Yesu ashimwe. Nico gituma muri kino gitondo ngomba kuvuga ngo ndi fier kuba ndi umugurano wa Kristo. Narabihisemo, nta muntu yabintegetse, nta muvyeyi yabintegetse, nta muntu yabinkubitiye inkoni, ariko narabihisemo. Yesu ashimwe cyane. Twarabihisemo. Uyu ni umunezero, nitwe twavyigombeye kuba munsi y'ubutegetsi. Verset 19 ku murongo wa 19 tubandanye gatoya. Mbivuze nk'imvugo y'abantu. Ndabivuze rero nk'imvugo y'abantu. Kubw'intege nke z'imibiri yanyu. Nk'uko mwaha imibiri yanyu ibiteye isoni n'umugararizo, kuba abagurano bavyo bigatuma muba abagarariji, aba ariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abagurano bako kugira ngo mwezwe. Amina. Ndabivuze nk'abantu kubera intege nke z'umubiri wanyu. Nk'uko mwatanze imibiri yanyu kera kugira ngo mwiyegurire ibihumanye n'ukwandura kose, kugira ngo bibashikane mu gufutana vrema. Nuko rero uno munsi nimwitanga imibiri yanyu kugira ngo mube abagurano b'ukugororoka, kugira ngo mushike ku kwera. Bantu b'Imana, ni bande bibuka mukira abanyavyaha vrema ngene mwari mumeze? Ni bande mwibuka ingene mwahora mugenda mwinyegeje, amaboko bigeze kwinyegeje? Ni bande mwibuka ko mwakora ibintu biteye isoni? Ni bande mwibuka yuko mwakora ibintu muvyutse mu gatondo mwumva mufise isoni z'ivyo mwarayemo? Urane ngene muguma muri benshi. Ni bande muri mwebwe igihe mwaba mushitse mu gitanda mwijoro bavuga ngo Mana mfashe ibintu ndabivemo? Ni bande muri mwebwe mwumva muriko murarengana ahantu mufise isoni z'ubuzima mwari murimo? Urabona kijya gihe naho tutakunda ubuzima twari turimo, ariko kuko twari twaratanze imibiri yacu ngo tuyirivre à l'impurité, à l'iniquité, kugira ngo imibiri yacu tuyihe icaha n'amafuti. Bamwe mwagenda ijoro, abandi mwari mumeze nk'abantu biyivye, abandi mwari mwononekaye, abandi mwataha mudahwa iminsi yose, javero zari zarabamaze, abandi mwasimba ibipangu, uravyumva, abandi mwajya amajojo kugira ngo munyegeze ivyo mwanyoye. Twari malheureux, twari twononekaye, twari dufise ubuzima atari ubwo kwishimira. Ariko kijya gihe twari ko tugenda twumvira uwo twahaye imibiri yacu kugira ngo atubere databuja, akadutwara uko ashaka, akadukoresha ivyo tutaryoherewe, vyadutukishije mu mazina yacu, vyaduhaye intahembi, vyadutuma atawo twizera. Ubwo nibwo buzima twari turimo, kandi twasa nk'uko databuja yasa. Ngo ariko tumaze kumenya uyundi databuja mushasha, tugarukana ubuzima bwacu mu maboko yiwe, tubushira amaboko yiwe. Ngo nuko rero ngo nk'uko mwahora mubikora mugatanga imibiri yanyu muri ijya forme ya mbere, nuko nuhunya nimutanga imibiri yanyu kugira ngo ibe livre, uravyumva, à la justice, hamukugororoka muriko muriha kubatware mu kwezwa. Nukuvuga ngo ukwezwa, gushika mu buzima bwo kwezwa ni processus itangurira igihe ubuzima bwacu tubwegurira ivyo kugororoka twigishwa vyo mu ijambo ry'Imana. Uko ivy'Imana bigenda bimbera umwami, uko ivy'Imana ngenda nishira munsi y'ubuja n'ububata bwavyo, canke munsi y'ubutegetsi bwavyo, nishira munsi y'ivy'Imana, nkagaburirwa imfunguro zo kugororoka. Uko ndazifungura zikabandanya kungira zintwara mu vyo kwezwa. N'urugendo rw'ico nihaye. Nk'uko vya mbere vyatugize kwingaruka, nta kundi ibi bishasha bitotugira kwingaruka. Sivyo abantu b'Imana? Sivyo abantu b'Imana? Naye shetani arakomeye kurusha uko Imana ikomeye. None nimba shetani yarabagize uko mwari mumeze, mbega Imana yoyo nanirwa kubagira uko ishaka kubagira? Igishobora kutubuza ko Imana itugira uko igomba kutugira ni igihe tudatahuye iyi notion ya esclavage, iyi notion, igihe tudatahura ikiciyumviro. Munyumve neza, igihe udatahura ikiciyumviro cuko uri imbohe, biragoye yuko ivyo kugororoka bizoshishikara kugutwara ngo bishikane mu kwezwa, igihe utari sumi nk'uko wari sumi ukiri mu isi.
Yesu ashimwe. Haleluya. Imana iduhaye uburenganzira bwo gushika ku byo kwezwa, ariko kandi twebwe responsabilité yacu ni ukugira attitude, ni ukugira inyifato. Ngenda ababwirega abantu b'Imana, twebwe ntidushobora kwihindura, ntidushobora kwitunganya, ntidushobora kwibohora kamere n'ibindi byose, ariko uko turushiriza kwiha Imana, uruhara rwacu twebwe no kwiha Imana, tukayiha akaryo ngo idukore, tukayiha akaryo biciye mu kuba mu ijambo, biciye mu kuba mu masengesho, biciye mu kuba muri ivyo, tukavuga ngo Mana ndaguhaye akaryo, ndagomba kwisumeta ku kugororoka kwawe, ndagomba kwishira munsi y'ubutegetsi bwawe. Uko wowe wemererera Imana kwigira ico ikoze mu buzima bwawe, nayone niyo biciye mu bushobozi bwa Mpwemu Yera izogenda ikreya resultat muri twebwe. Bamwe muri mwebwe mwarihaye akayoga mukiri mu isi, ariko uko mwarushirije kukiha, urabona naho wari ukiri muto, wasanga rimwe na rimwe niyo ufashe ikirahuri uri kurajugumira. Kuko akayoga wihaye ngo kakubere sobuja, kagukreyemo amadysfonctionnement mu manere yawe, ugasanga uri kuratakaza amafakulite amwame kandi ukiri mutoya. Akayoga wihaye, uravyumva, karagukwegeye, rimwe kagenda kukononera n'umuryango, kuko siho wari uri, ariko akayoga kari sobuja, aho kashaka ko wicara nabo mwicarana niho baba bicaye. Umugore akavuza urwamo, akakubwira amasaha utahirako, ariko ntushobore kuyatahako, kuko ga madamu umugabo wawe afise uwundi sebuja, afise uwo yumvira yahaye ubuzima bwiwe, niwe amubwira asanga pataha. Batanguye kukwirukana mu kabare, begeranya udutebe, uravyumva, twa dutebe two mu kabare muratubona. Batanguye kutwegeranya, niho wamenya ko hageze kutaha. Sobuja akakubwira ngo harageze kutaha. Bamwe n'iminwa yaratukuye, kubera uko sobuja asa niko yadutuririye n'iminwa. Nimba ujya yaratugize kw'inkomezi zikagaragara, n'uyu mushasha uwo twihaye tubishatse, apana ujya twasanze twaguye mu mitego yiwe, ariko uyu twihaye tubishatse, nitwarushiriza gushishikara kubishaka, azogenda duhindura, atugaburira ivyo kugororoka bidutwara mu byo gutungana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwira uwo musha uti umwami wacu aruta agacupa. Nta butegetsi na bumwe bwo mu buryo bw'impwemu wo kwiha ntibukugire kw'ivyamwa. Ico wihaye cose kikugira ko influence inyuma y'igihe ugasa nk'uko gisa. Nico gituma igihe narushije kwiha Imana neza, ntibishoboka ko ntagenda nsa nk'ukwisi. Impossible. Bantu mwumvise navuze ngo impossible, vuga uti impossible. Yesu ashimwe cyane. Verset 20. Mukirabagurano b'icyaha, mukirabagurano b'icyaha, ntimwaganzwa no kugororoka. Ntimwaganzwa no kugororoka. Ni bande bavyemera ivyo biri simple, mrakene ko nabisigura. Mukiganzwa n'icyaha, ntimwaganzwa no kugororoka. Je mpora mbona mumbabarire abantu bari hano hantu, abamama ndabahanura ikintu. Hari igihe winjira umugabo wawe atarakizwa, atashemije ngo bakugahona wowe uri umuntu, ngo abadayimoni bose baragufashe, ngo wowe ngo ubona ngo hawobona wowe kweri, wowe wobona kweri shetanata. Reka ndakubwire mama, hari ibintu mvuga atani ico bimaze. Erega uko amerewe biri determine n'umutegeka. Hari igihe tuzana ibintu vy'impwemu tukabizana ku bantu badakijijwe, hakubabwira ubutumwa no kubamira ivyamwa no kubabwira urukundo no kubabwira Yesu no kubasengera, ukaza kumusaba yuko agira comportement y'umukristo. Nugasaba umupagani kugira comportement y'umukristo, kuko Bibiliya iratubwiye ngo namwe kera yatubwiye gute? Mukirabagurano b'icyaha, mukirabagurano, mukiraba esclave, mukiboshwe n'icyaha. Hari igihe murani baza ko abantu bamwe mukirabagurano b'icyaha, ntimwaganzwa no kugororoka. Ntimwaganzwa no kugororoka. Uriko ushaka, uriko utereka k'uburemere bw'ivyo kugororoka umuntu ataranakizwa. Ntarasumeta ubuzima bwiwe kuri uyu mwami abohora,
ariko wowe utanguye kumushirako presiyo ngo aproduise ivyamwa vy'uwabohotse. Ushaka yama ivyamwa vyiza gute? Ushaka agire ingeso nziza gute atarahindura boss, atarahindura maître? Twari dukwiye kugira agahinda n'amarira no gusengera abantu, kuko rimwe mu cimanza, rimwe muremera abantu, rimwe mwibutsa abantu ico barico. Reka ndababwiraga abantu b'Imana, nimba ari umuntu adakeneye kwibutswa ko ari umunyavyaha, n'umunyavyaha nyene. Nta muntu atiyizi, nta muntu atazi ubutindi bwiwe n'ubwambure bwiwe. Ariko benshi hari igihe batabona uko bakwiye kubigenza. Iyo rero wowe uje ukamupompa resultat, ariko kweri ngo nk'abana bawe bazokura gute? Bafise se atayitembako. Ahantu ubona ko wowe Yesu, reka kumuteroriza. Uravyumva? Bantu b'Imana, je sinemera yuko condamnation vraiment ifasha umuntu. Ariko evangelisation na patience n'urukundo birafasha umuntu. Ariko ndashaka kubabwira umunsi muri kino gitondo ngo natwebwe kera tukijakariye ivyaha ntitwareponda kuri appel y'ukugororoka, ntitwareponda kuri principe z'Imana, kuko turi kwa wapagani. Yesu ashimwe cyane. Soma umurongo ukurikira Fiston, umanuke. None rero ico gihe mwari n'imbuto ki mu bibamaramaza ubu? Mbega mwari mufise ivyamwa bimeze gute ku bisanzwe biriko birabamaramaza uyu munsi? Kuko amaherezo yavyo ari urupfu. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Aha Paul ariko aratwereka mbega twari dufise ivyamwa bimeze gute kijya gihe tukira abapagani. Uyu munsi bamwe ngo ivyo mwari murimwo, uyu munsi bamwe muracabifise nk'inkurikizi mu buzima bwanyu. Abakubiswe imitwe mu bubare, naho mwakijijwe, ibidore biracari ku mitwe yawe. Iyo wiravye ukabona ingene isura yawe yabaye défigurée, uravyibuka bikakubabaza, ntushobora kubikosora. Ariko iyo biravye bikwibutsa aho wahora naho Imana yagusanze. Yesu ashimwe cyane. Ngo uyu munsi muravye ivyo mwama kijya gihe, bamwe turacabifise nk'inkurikizi, kuko hariho ivyaha dukora bigashishikara kugira inkurikizi ku buzima bwacu. Imana ikaba yatubabariye, ikaba yatwejeje, ikaba yatwakiriye, ariko inkurikizi z'amakosa mwamwe twakoze zikabananya kudukurikirana, tukashishikara kuzibona kuko ari amadega tuba twarakoze. Wahombeye akiri umunyavyaha yigenza uko ashaka agahombera inzu yiwe ikagwa mu kamari, birashoboka ko naho wakijijwe iyo nzu itaragaruka. Niyo uyirenganya uribuka ati sha wewe Satani warantwaye ijya nzu kwere. Ariko kandi ce sont des conséquences cyangwa des fruits dont nous rugissons aujourd'hui. Nukuvuga turacabibona tukamerereza, turacabona inkurikizi zavyo. Bwari ubuzima, byari ibyaha, byari inkurikizi z'umwami yaratuganje. Yesu ashimwe. Agaca rero abandanya avuga iki kintu hano hantu ku murongo wa 22. Ariko noneho ko mwacunguwe, tumaze gucungurwa, ngo ntimuganzwe n'icyaha, kugira ngo ntidusubire kuba abagurano b'icyaha, mukajakarira Imana, ahubwo tugacika uyu munsi abagurano b'Imana. Mufise imbuto zanyu, dufise izindi mbuto zitandukanye na zimwe navuga ubwa mbere, ziza n'ukweza, kandi amaherezo y'izo mbuto n'ubugingo budashira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ivya mbere vyatuzaniye urupfu, ariko ibi bishasha uyu twajakariye, uyu mwami mushasha twihaye, ntatuzanira urupfu, ariko azotuzanira ubuzima bw'ibihe bidashira, ubuzima bw'ibihe bidashira, ubuzima bw'ibihe bidashira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu rero, imbere y'uko ndangiza, ndashaka unsomere Yohana igice cya 15 ku murongo w'7. Tubone ico Bibiliya itubwira. Yohana 15 ku murongo w'7. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose, kizobabera kuno. Okay. Nsomera Jean 10, 17, 18.
Yohani 10:17 na 18. igituma data nkunda Igituma data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanje nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwabira, kugira ngo kandi nsubire kubwabira. nta n'umwe abunyaka Nta n'umwe abunyaka kuko mburekura ku bwanje, kuko ndaburekura ku bwanje. mfise ububasha bwo kuburekura, Mfise ububasha bwo kuburekura. mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira. Mfise n'ububasha bwo gusubira kubwakira. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu yaratubwiye ikintu gikomeye kandi arico kitubera icitegererezo. Yesu yaratubwiye igituma se amukunda. Ndashaka uyu munsi mutahure yuko muri ubu buzima twagiyemo twarihaye Imana. Munyemerere nsubire kubibutsa yuko jewe mu kwizera no mu ntambara zo mu buryo bw'impwemu numva ko nkwiye kugwana. Ndatahura ubwa mbere na mbere yuko jewe narahisemo gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ndatahura yuko kameremere kanje idashaka ko nkurikira Yesu. Mu Bagalatiya igice ca 5 hatubwira ngo uravyumva ivyifuzo vyacu siko ivyifuzo vya kameremere kacu n'ubwansi ku vyifuzo vy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. N'ubwansi. Kameremere kacu ni inimitié contre Dieu. Nibishoboka yuko muri kameremere kanje habamwo ubujama n'Imana. Sinzi ko muko muravyumva. Maze imyaka 27 nkijijwe. Ariko muri kameremere kanje uwo bita Adamu wa mbere, uwo bita umuntu wa kera, uwo bita umubiri muri jewe, ico Bibiliya yitwa la chair. Kameremere kanje naho maze 27 nkijijwe. Kameremere kanje muri ko gatekeyemo igafe. Kuko gafise nature pécheresse, gafise nature ya Adamu. Harakaranga ka Adamu wa kera muri jewe. Ariko Bibiliya kanatubwira yuko hari n'akaranga ka Kristo kashizwe muri twebwe igihe twizera. Nukuvuga ngo iyi ntambara muri twebwe iratubamwo. Rero iyo nkijijwe ngomba kwama ndiko ndiyibutsa kandi nawe nkakwibutsa yuko muri wewe hariho ubwansi bw'Imana bukurimo mu mukristo wese. Naho noba ndumukozi w'Imana w'igitangaza, naho noba nsenga imiriro ikamanuka, naho noba nja kumva abantu bose bakazuka, twese tukiri munsi y'izuba tugihumeka, turi menase n'umuntu wacu wa kera ariwe kameremere kacu. Nta hantu nzoshika mu gakiza ngo kameremere kanje ntibigishaka gufata podium na mikrofone nayo. Gutakaza iyi vigilance nivyo bihora bituma abantu benshi bakorera Imana canke bahaguruka bagakoreshwa n'Imana bava ku izamu ryabo, mu nyuma bagakoreshwa na Satani. Satani agafata possession y'ubuzima bwabo akabakoresha ibintu biteza isoni Imana kandi biskandariza abantu b'Imana, kuko bibagiye yuko indani muri twege turafise ibintu muri kameremere kacu bifise ubwansi hagati y'ubugombe bw'Imana. Nico gituma ku munsi ku kwezi ngomba kwiha Imana no kurondera Imana no mu buryo bwo kurondera kubona kameremere kanje irushiriza gutakaza impact mfiseko kugira ngo jewe ngume nsumeta ubuzima bwanje. Igihe nakira Yesu muri 92 naje kumwakira ndabishatse, ariko no mu gukurikira Yesu hagomba kwama hariho ikicimviro ca volontaria, hagomba kwama hari ikicimviro ca continuellement vouloir me soumettre, hagomba kwama hari ikicimviro cyo kwama shaka kuza kumwishikanira kugira ngo arushirize gutegeka ubuzima bwanje, hamuko burushiriza kubutegeka ariko buproduiza ivyamwa vya sainteté. Ibi si ibintu tubwira abantu bagikizwa canke badakijijwe. Ibi ni ibintu bikuraba peu importe aho ugeze mu gakiza. Igihe utakiri sensible kuri iyi message uri bwirinde. Yesu ashimwe. Yesu avuze ngo data arankunda kuko ntanga ubuzima bwanje. Mu yandi majambo, Yesu ari mu isi, ivyo yari karakora vyose mu kuza mu isi kudupfira, mu kwemera ko bamuvuma, mu guca mu bigeragezo vyose yaciyemo, ivyo Yesu vyose yari karakora yabikoze abishaka. Aravuga ngo igituma data nkunda nuko nshobora gutanga ubuzima bwanje, hama kandi kugira ngo nsubire kubuhabwa. Mu yandi majambo, igihe cyose utakaje ubuzima bwawe kubera Imana, igihe cyose iyo Yesu avuze ngo gutanga ubuzima bwanje, mu yandi majambo, igihe cyose dutakaza volonté yacu,
igihe cyose dutakaza izo twita inyungu zacu, igihe cyose dutakaza ikintu twumva twari dukwiye gukora dushaka twumva ko kiryoshe, ariko tugasanga icyo dushaka gukora kiryoshe ntigihuriranye n'iciyumviro c'Imana. Igihe mfata icyo jewe nshaka nkagisakrifiya, nico Yesu avuga ngo igituma data nkunda nuko nzi gutanga ubuzima bwanje hama kandi nkasubira no kubwakira. Ni ukuvuga ngo icyo dusubira kwakira tumaze gutanga, c'est pas la même vie que celle qu'on a donnée, mais c'est une vie encore plus glorieuse que le Seigneur nous remet. Iyo ntanze ubuzima bwanje mba nkoze icyo kamere kanje kadashaka, nkaba nkoze icyo Imana ishaka. Ariko ngiyo ndabutanze, data arabunsubiza, ariko ntabunsubiza uko nabumuhaye, abunsubiza bufise urundi rugezo rw'ubwiza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, ngo mfise ububasha bwo gutanga ubuzima bwanje. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Yesu ni nkuko yavuze ngo nta kintu na kimwe nkorera Imana par contrainte. Ndafise ububasha bwo kuyiha, kandi nkongera nkagira n'ububasha bwo kugaruka ku ngingo. Bantu b'Imana, ndaje kubabwira uyu munsi ngo biraryoshe kuba twarakijijwe tubishaka, biraryoshe ko twiha Imana tubishaka. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ndanka manipulation. Iyo ngiye gusenga ngenda gusenga ndabishaka. Yesu ashimwe. Niyo bigeze ko ndabihagarika nta obligation. Yesu yambohoye pour être libre, ariko Yesu niyambohoye kugira ngo nje mu buja mu buryo canke ubundi, ariko ico nkora cose ndagikora ndamwumvira, kandi nkagikora ndakiryoherewe, nkagikora ndagishaka. Turafise ububasha bwo gutanga, tukagira n'ububasha bwo kubihekipera. Uravyumva, turafise ububasha bwo kuvyinjiramo, turanafise n'ububasha bwo kubivamo. Ivyo bituvako, ivyo Imana yarabiturekuriye. Nico gituma Imana yaremye umwana w'umuntu afise ubwenge, imuha guhitamo iciza n'ikibi, kugira ngo icyo ahisemo kidetermininge na zosa, ariko nta gitsure, nta manipulation. Nico gituma ntemera yuko hari umuntu arinze kugukoropa mu mutwe kugira ngo ugire icyo ukoze, utange, usenge, ugire gute. No, ivyo dukora tugomba kubikora volontairement, kuko twarabohowe tuvanwa mu buja aho twakora ibintu tutabishaka, ariko tumaze guhamagagwa twahamagariwe umwidegemvyo. Hama ubushake nibwo butuma niha Imana, kandi ubushake nibwo bunatuma no bivamo, ariko maze 27 ntarabivamo. Haleluya, kuko ubushake bwansunikiye kuba mu buja wa Kristo, kandi nasanze ari data buja mwiza, kuko uburyo ntova munsi y'ubutegetsi bwiwe ngo hagira ahandi hantu noronka nja, ariko kuva ndi munsi y'ubutegetsi bw'ubuzima bwanje bwarahindutse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bantu b'Imana, ibintu byo gukora ibintu ukabikora ku gitsure, ibintu byo gukora ibintu ukabikora kugira ngo wereke abantu, ntaco bimaze. Twakijijwe tubishaka, twamukurikiye tubishaka. So biranyorohera kuja muri discipline y'Imana, kuko mu kuja muri discipline y'Imana nije nashoze aragakoko karo karanja kwere. Sindagahebera vraiment. Ndafise ububasha bwo kukwica, kandi ye kenshi cyane haguma nibaza ngo ni mpwemu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Mbwiye mucaye turafise ubushake vraiment. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yibutse ko iyi ndwi hari amasengesho, nzobandanya. Reka mvuge iki kintu. Abantu bose bakurikiye Yesu, hari abantu benshi Yesu bamukurikira heje kubakorera igitangaza, bamwe Yesu akabangira ko bamukurikira. Ariko kandi umuntu ankorako, Lazaro yarakurikiye Yesu. Yesu ngo agiye ahantu abantu bakamukurikira ari benshi. Sishaka kuja kuri iyi point, zoyibandanya ko hanyuma. Ariko ndashaka kubabwira ngo gukurikira Yesu nukuri narabishatse. Ni wari ukeneye umunyezamu w'ivy'imwemu, ni wari ukeneye umuntu akubwira ivyo ukwiye gukora. Uravyumva? Ejo bundi hari umuntu yaje kunda barambira ngo pastor ngo ndaje vraiment ngo ariko ndazi kuno munsi ngo urankubita uranyica. Asha ngo nje niteguye unkubita inkoni umvunagure. Acambwira amagafe yahoramo. Hariho abantu bashaka yuko tubakarira kugira bagororoke. Kubera ari umaze imisi ubona kuri mu igafe ugaca ushaka umuntu w'umuopoza
kugira ngo fete wubakire ku ishavu ryanje kugira ngo nawe uce udesida kubivamo. Come on. Bantu b'Imana, ibi bintu je navyinjiyemo ndabishaka. Ninjira mu gakiza sinanziza ibyo ninjiyemo ivyo ari byo. Ariko maze kumenya Yesu nkabona ico yashize mu mutima wanje nkiri mutoya, amahoro yampaye, agaciro yampaye, ibyo yatanguye kumbohora mu ibanga atanuwunzi nigwariye jewe jenyene. Nukuvuga ngo kumwiha no gushishikara kumwiha ni action iri volontaire. Ndaje kubira umunsi muri kino gitondo ngo je suis un esclave volontaire. Ico numva cyose ari karansaba, ico mpora numva ari karansaba, nkumva nikigoye. Ndavuga ngo Mana, ndibutse yuko atakintu nakimusaba utampaye ubushobozi bwa Mpemu Yera buzonshoboza kugikora. Yesu ashimwe cyane. Uzonshoboza kukwiha kugira ngo nsubize ubuzima bwanje buri meilleur kurusha uko nabuguhaye bumeze. Si ibintu by'amadiscussion, si ibintu by'amadeba, si ibintu byo kurabira ku bandi, ariko turaba esclave volontaire. Twari abaja b'icaha, tugenda ijoro, uravyumva, turyama mu bubare. Hari abantu mbona ngaha nkibuka, twararara mu bubare batwugaranye mu mazu, ukajyama kuri twa dutebe two mu kabare, uravyumva, ukatupangana nuko twari twonze nyene, aho ukadupanga waborewe kugira ngo urindire ko babugururira. Aho ngo tuvuye muri ambiance, bwaragucera ko uri muri iyo boîte waborewe udafise no gutahana urindiriye lift, ugatangura kurogereta igituma wanatorotse, kumva ivyo urimo birabishe. Ariko kandi tukavuga ngo yango byari bishushe. Muze mutinya abapagane be ko bavuga ko ibintu biryoshe byagira guta, ariko uyu munsi twifitiye umunezero utadusaba kuba babandi, utadusaba gupfa aho turaye, twisoneye, twambaye agashambara kacu, twiyubashe. Yesu turabaja, twarahisemo kumwiha, atugira beza, atugirira neza, aracatugirira neza. Nimushishikare kumwiha mubishaka, nimushishikare kwirekurira amaboko yanyu mubishaka. Ntihagire, reka nababwire abantu b'Imana, iyo utahuye kuri umuja w'Imana nta kintu cawe na kimwe Imana ndakontrola, na kimwe. Imana ikontrola umwanya wawe, Imana ifise ikivuga ku bagenzi bawe, Imana ifise ikivuga ku ifaranga ryawe, Imana ifise ikivuga ku bintu byose. Nasanze Imana atakintu na kimwe itavugako. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuko twayihaye, twama tumeze nka Yesu, twama twemeza gutakaza ubuzima bwacu n'ivyo twita inyungu, kuko tuzi yuko ubikoze ko azodusubiza ubuzima bwacu ari bwiza kurusha ubwo bwari buri. Ndarangije mvuga ngo ndabaravye no munsi muri kino gitondo murabaja basa neza, mufashwe neza, mumerewe neza, yabagize beza, aracabagira beza. Yesu ashimwe cyane. Tubandanye kumwiha, tubandanye kumwishikanira, tubandanye kumwirekurira. Ni maître mwiza, ntadutwara bucuri na buhoro, ntaducisha ku biti n'amabuye, ntadusaba ico ataduhaye, ntatwiteze ko ico tudafise. Ariko igihe cyose ambwiye ico anyiteze ko aba yarakinshizemo, kuko ankunda ndaza ngiexposa kuri Mpemu Yera, nkagitanga, nkasanga ndiko ndashobozwa. Uno munsi muri kino gitondo ndiko ndacelebra esclavage volontaire. Turaba esclave beza bahisemo gukurikira Yesu. Ica gusaba cyose wisumete kuri we, agutwara neza. Haleluya. Agutwaza inkoni canke ikimoko, atuyobora neza. Haleluya. Mpindurira note shako bavugije piano, mwicare gutyo rero ndabaririmbire. Hage no muririmbire mwaza kumfasha, mwese muhore. Mpindurira note. Ayobora umutima wanje, zigororotse. Ayobora umutima wanje, muzira zigororotse. Ayobora umutima wanje, muzira zigororotse. Haleluya. Mais
cano umwonga w'igitutu. Ndirimba nk'abanyamerika. Mika ushimwe mu bandanye. Sinzogira ico ntinya namba kuko nzi kuri kumwe nanje. Inyobozo n'ubuhiri bwawe yovyo birampumuriza. Inyobozo n'ubuhiri bwawe, inyobozo n'ubuhiri bwawe yovyo birampumuriza. Mbere naho nocano umoga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ico ntinya namba kuri kumwe nanje. Inyobozo n'ubuhiri bwawe ivyo birampumuriza. Inyobozo n'ubuhiri bwawe ivyo birampumuriza. Chandela voz sheketsele voz. Hallelujah, hallelujah. Yes, udutwara neza, uturongora neza, udutwara neza, uturongora neza, udutwara neza, uturongora neza, udutwara neza, uturongora neza, udutwara neza, uturongora neza. Intwaro yawe, haleluya, nta gacinyizo karimo. Intwaro yawe nta gakengegwe karimo. Intwaro yawe, haleluya, nta guhohotera kurimo. Mu ntwaro yawe hari impore, hari impore, hari impore, hari impore. Oh, haleluya, 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 haleluya. Washobora gutangura gusenga aho hantu wicaye nyene. Yesu ashimwe cyane. Ushobora gutangura gusenga ukavuga ati Mana ndagushimira ubutegetsi bwawe. Ndashaka kuba umu esclave wawe. Ndagomba kuba umugurano wawe. Tangura wisengere. Haleluya. Ndashaka untegeke Mana. Ndashaka untware Mana. Ndashaka ubutegetsi bwawe mu vyanje byose. Ndagomba gufata controle y'ivyanje byose. Ndagomba gufata controle y'inzu yanje. Ndagomba gufata controle ya business yanje. Ndagomba gufata controle ya apele yanje. Ndagomba gufata controle ya mahorasyo yanje. Ndagomba kutegeka Mana. Ndagomba kutegeka Mana. Ndavyishakiye Mana. Igihe nakwakira naravyishakiye. Igihe nagutumbera naravyishakiye. Ntawanzanye mu bwami bwawe ku nguvu. Ariko Mana narumvise amajambo yawe meza. Mana niwe utudisciplina, niwe udutwara, niwe uturongora, niwe ku munsi dusaba ubuzima bwacu ngo tubuguhe. Ndagomba kuguha ubuzima bwanje Mana. Ndagomba kukwiha Mana. Sindaheza kukwiha, sindarambirwa kukwiha, sizoheza kukwiha. Twama tukwiha, twama tukwishikanira, twama tukwihereza. Mana nakaga twama tubabazwa igihe tutakwihaye uko bikwiriye, igihe twihaye kameremere kacu, igihe twihaye icaha, igihe twihaye databuja wa kera. Ubuzima bwacu burababazwa, ubuzima bwacu burakomeretswa, ubuzima bwacu burononekara. Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo turaje kukubwira nk'ishengero turagomba kukwiha. Esclave volontaire, esclave volontaire, esclave volontaire. Oh, turabagurano babishaka, turabagurano babishatse. Turaje Mana tubishatse. Ndagomba kukwiha kuko nakwihaye muri 1992. Ndagomba kandi kukwiha, kukwishikanira, kukuyoboka, kuyoboka ivyo kugororoka kwawe kugira ngo binzanire ivyamwa vy'ubugingo. Nkuko kera nayoboka icagezwe c'icaha kikazana urupfu mu buzima bwanje, uyu munsi ndagomba ngo bihinduke Mana. Ndagomba bihinduke Mana. Turagomba kukwiha Mana. Ishengero ryawe turagomba kukwiha Mana. Ndaguhaye umuntu wese ari hano hantu Mana.
uwageze ahantu agahagarika kukwiha, uwageze ahantu akahagarika kukwiha Mana, uwageze ahantu agahagarika kwisumeta, uwageze ahantu akibagira ko uri maître, uwageze ahantu araja muri competition y'ubutegetsi bwawe, uwageze ahantu arafata controle y'ubuzima bwiwe, uwageze ahantu arasubirana ibintu mu maboko yiwe, uwageze ahantu agafata ibintu byose mu maboko yiwe Mana, uwageze ahantu agasubira gukontrola Mana. Hari abantu bariko barasubisa Mana, hari abantu bariko barababazwa Mana, hari abantu bariko baraviva ama conséquences y'igihe cyose basubiye kuba aba maître Mana. Nous ne sommes pas des maîtres de nos vies, ariko toi tu es le maître Papa, tu es le maître Papa de nos vies. Niwe ufata controle y'ubuzima bwacu Mana. Bamwe Mana bamaze kugenda nawe igihe kirekire Mana, barasubiye gufata controle y'ibintu bimwe bimwe. Hari bisata n'amadepartement y'ubuzima bwabo basubiye gufata Mana, bamwe basubira gukontrola, basubira kwikoresha ibyo bashaka. Ariko Mana, igihe watubohora amaraso y'igiciro gikomeye, ikiguzi cyawe gikomeye, watubohoye kugira ngo ducike abaja bawe, ntitucidegembya ariko twagizwe abaja bawe Mana. Ndakweretse Mana abantu bavuye munsi y'ubutegetsi bwawe, ndakweretse abantu Mana yo mu ijuru bagize ibyo basubiye kwifatira uko bashaka, bakumva bo bikora uko bashaka. Ndabasengeye no munsi muri kino gitondo gushoboza umuntu wese ari hano hantu muri kino gitondo kubandanya kuza munsi ya discipline yawe, kubandanya kuza munsi y'ubutegetsi bwawe, kubandanya kuza munsi Mana. Tubishatse usubire udutware ku yindi ntambwe, usubire udushikane ku kindi kilometero c'urugendo rwacu, usubire udushikane ku bindi bihe by'ubuzima bwacu, usubire udutware ahandi hantu h'ubuzima bwacu, kuko tu es un bon maître. Hallelujah. 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 Turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe, utugenze uko ushaka. Turi imbere yawe, turi imbere yawe Papa, turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe. Dutwara aho ushaka Mana, dukoresha icyo ushaka Mana, tuvane mu icyo ushaka Mana, dushikana aho ushaka Mana, dukure mu icyo dushaka ko Mana. Ubuzima bwacu turaburekuriye mu maboko yawe Mana, ubugingo bwacu turaburekuriye mu maboko yawe Mana. Tugenze uko ushaka Mana, ni wowe uzi icyo ushaka kutuvanamo, ni wowe uzi icyo waturemeye, ni wowe uzi icyo wadushizemo, ni wowe uzi ubwiza buri mu buzima bwacu. Turi imbere yawe Mana, apana ngo gutakaza umwanya, ariko Mana kuko tugomba yuko utuvana mu icyo ushaka. Mana, fasha mushiki wanje araha, fasha mwene data araha Mana, fasha umuntu ari hano hantu Mana. Ndasengeye ishengero ryawe muri kino gitondo Mana, ndasengeye abagukunda bari hano hantu Mana. Mana, duhe wa mutima w'abana, duhe umutima wiyoroheje kuco udushaka ko Mana, duhe umutima uri obeyisa kuco udushaka ko Mana. Ubutwari bwawe ni bwiza Mana, uburongozi bwawe ni bwiza Mana. Ndasenze Mana kugira ngo dushoboze Mana, shoboza umuntu wese ari hano hantu Mana. Ndasengeye Mana uwo muntu Mana agifise ibya kontrola mu buzima bwiwe. Ndasengeye Mana mu ijuru uwo muntu ari rebelle kubikwerekeye Mana. Ndasengeye Mana uwo muntu Mana mu ijuru muri wafise Mana ukugarariza ku byawe Mana. Mana tujane Mana, tujane Mana. Ntaco byaba byaratumariye kuba twaratanguye uru rugendo nimba atari kugira ngo wowe udutware gushika ku iherezo ryawe. Mana, nta kuntu watubereye mwiza igihe twakizwa ngo hama tugeze hagati ntutubere mwiza. Uhora uri mwiza ibihe byose, uhora udutwara neza ibihe byose, uhora uri umwungere mwiza ibihe byose, uhora uri umuyobozi mwiza ibihe byose. Twara ishengero ryawe, twara abana bawe, twara abahungu bawe, twara abakobwa bawe. Orosha imitima yacu twisumete kuri wowe, orosha ubugingo bwacu twisumete kuri wowe, kuko Mana aho hari amahigwe Mana kugororokera no kukwisumeta ku byawe byo kugororoka bidutwara mu buzima bw'ibihe bidashira. Shoboza umuntu wese ari hano hantu no musi muri kino gitondo, shoboza ishengero ryawe muri kino gitondo. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Shoboza umuntu wese ari hano hantu Mana. Shoboza umuntu wese hano hantu. Haleluya. Munyemerere basi umunota umwe duhese. Uhagaze ku maguru yawe udugije ibiganza byawe gusa. Uti Mana ndakwihaye vraiment. Nitwaheze iri sengesho muca mutaha. Amaboko yanyu hejuru. Haleluya. Numva ikintu kiri foho mu mutima wanje. Numva ikintu ndacensista ko mu mutima wanje. Haleluya. Ndashaka dusengere hamwe. Haleluya. Uti Mana nshoboza Mana. Shoboza Mana. Shoboza Mana. Shoboza Mana. Shoboza Mana. Shoboza Mana. Haleluya. Haleluya. Niwe yorosha umutima wawe. Sheketselebo sandele kosha telekos. Shikesetselebo shata. Yelebo shandele kosha tele. Leke shandele koti yeleblo. Papa mubwire uti ndo wawe mubwire n'amajambo yawe uti ndo wawe ukoresha amajambo yawe ndashaka dusengere hamwe dutahe mubwire haleluya uti Mana ndo wawe Mana naremeye kuba wawe atakagobero karimo naremeye kuba wawe ndagomba kuba wawe ndagomba iri sengesho rya consécration uti Mana ndo wawe kandi ndakwishikaniye ndakwihaye haleluya ndasubiye kubiha agaciro ndasubiye kuvyibuka ndasubiye kubishira mu gaciro ndo wawe Mana ndo wawe Mana Nduwawe Mana, nduwawe Mana, nduwawe Mana, nduwawe Mana, ndagomba kurushiriza kuba wawe. Ndagomba kurushiriza kuba wawe Mana. Ndagomba kurushiriza kuba wawe Mana. Ndagomba Mana ko amasinye y'ivyawe Mana agaragara mu buzima bwanje. Ndagomba yuko Mana imbuto zawe zama mu buzima bwanje. Ndagomba Mana ku buzima bwanje bwama imbuto zawe. Mu gihe kera tukira abanyavyaha ubuzima bwacu bwarama imbuto z'ivyaha twagenderamwo. Mana uyu munsi turagomba kwama Mana ivyawe. Shoboza kwama ivyawe Mana. Shoboza kwamira abanyegereye ivyawe Mana. Shoboza kwamira famiye yanje ivyawe. Shoboza kwamira igihugu canje ivyawe. Shoboza kwamira abagenzi banje ivyawe. Shoboza kwamira abanzi ivyawe. Shoboza kwama. Shoboza kwama. Turagomba kwama Mana. Turagomba kwama Mana. Odasambuye infertilité yose. Ukutama kose. Uzimangane Mana. Ndagomba kwama Mana. Ndagomba kwama Mana. Ndagomba kwama Mana. Ndagomba kwama Mana. Ndagomba kwishengero ryawe ryama muri kino gitondo. Ndagomba kwishengero ryawe ryama muri kino gitondo. Reka life center yame
reka live center yame, reka live center yame, reka abana bawe hano hantu bame, reka uyu muryango wame, reka uyu muryango uvyare, reka uyu muryango produise, reka uyu muryango wame, reka abantu bame ivyawe, reka twame ivyawe ma. Hallelujah. 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 Reka twame ma. 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 Mbere yawe turamama. Mbere yawe dusa nawe ma. Mbere yawe dusa nawe ma. Mbere yawe Mana turanga. Mbere yawe ibintu birahinduka. Mbere yawe ibintu birahinduka ma. Mbere yawe ibintu birahinduka ma. Mbere yawe ibintu birahinduka ma. Mbere yawe ubuzima bwacu burahinduka ma. Mbere yawe ubuzima bwacu burahinduka. Mbere yawe ubuzima bwacu busa nk'ukuntu. Ubuzima bwacu burahinduka imbere yawe ma. Ubuzima bwawe bacu burahinduka ma. Mbere yawe birahinduka ma. Ntibishobora kuguma kwa kundi. Mbere yawe birahinduka ma. Ndasenze ngo abantu bawe Mana bahingurwe na. Ndasenze ngo abantu bawe bahingurwe na. Ndasenze Mana ngo abantu bawe bahingurwe na. Mana muri indwi tugiyemo yo gusenga Mana. Gira bishasha ukoze Mana. Hindura ubuzima bwacu. Hindura ubuzima bwacu. Turakwihaye Mana. Turakuyeho amabarriere. Turakuyeho Mana ama-obstacle. Turakuyeho Mana yo mu ijuru ama-resistance. Turakuyeho ama-frein. Turakuyeho resistance twari dufise. Turakuyeho resistance twari dufise. Turabikuyeho Mana. Turakwihaye Mana. Ndakwihaye Papa. Ndakwihaye Papa. Ndakwihaye Papa. Ndakwihaye Papa. Ndakwihaye Papa. Turakwihaye Yesu. Turabiryoherewe. Turabishaka. Turabiryoherewe. Turabishaka. Turabiryoherewe. Mani bahezagire mumfashe mutahe. Bye. 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 Hallelujah.